ndabashimire kubona mwitavye kino kiyago. Ni kiyago gifise intumbero imwe rudende, kwidoga kukungene leta itwemerera ibintu hanyuma mugabo ntibishire mu ngiro. Ivyo twemerera, ivyo yari yatwemereye mwa kino gihe kwari uko badushiramwo mu bijanye no gutanga intererano mu itegurwa ry'amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'amafaranga w'ibihumbi 2024 ushira w'ibihumbi 2025. Iyi nteguro y'amafaranga leta izokoresha mu bisanzwe ni integuro ihambaye cyane. Ni integuro ihambaye kubera iki? Ubwa mbere ku batabizi mwomenya yuko amafaranga leta ikoresha ni nk'icirore c'imbono kazoza ishizwe mu biharuro. Niko bigenda mu bisanzwe. Ni nk'icirore kuko ibi biharuro biba vyakozwe bigomba gukorwa bifatiwe ku bitabo bishika nko kuri 4 canke 5. Igitabo ca mbere ni igitabo kijanye n'ivyo twita iterambere ry'isi, byo byita objectif pour le développement durable (RDD). Ibi navyo ni igitabo inama mpuzamakungu ONU yashizeho kugira ngo abantu bose mu kiringo kanaka baze bashobora kwigaba no kwigaburira. Igitabo ca kabiri nico bise agenda y'ubumwe bwa Afrika, Union Africaine, y'ukungene Afrika izoba yifashe mu mwaka w'ibihumbi 2033. Igitabo ca gatatu n'amasezerano ya ONU avuga ukungene abantu baba ku isi bategerezwa kubaho mu gushobora kuronka ivyo bakenera, ivyo bita mu gifaransa Pacte International Relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels. Igitabo ca kane ni yambono igihugu cihaye y'ukungene Uburundi buzoba bwifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 no mu mwaka w'ibihumbi 2060. Hanyuma kandi ni igitabo kigira gatanu kivuga ukungene Uburundi bwotera imbere, ico bita Plan de Développement du Burundi. Ico gitabo kandi kica gikurikizwa nico twita n'aba principe twita budget programme. Nuko ko iyo migambi yose dukora ubu uya tuyikora dushimikije twisunze ibi twita budget programme. Nukuvuga yuko amafaranga yose leta iba yashize muri tegeko atezwa kuba afise umugambi aje kurangura. Ivyo rero turabona ko tutarabishikako kubera dusanga leta mu gutegura amafaranga itegura kenshi ishaka kubikora mu kanywa babo badashaka yuko abandi baterera, kandi mu bisanzwe ari n'itegeko kuko ubu uya kwisi yose hategurwa ikintu bita budget citoyen. Budget citoyen ni ukuvuga n'amafaranga yateguwe akurikije ukungene abanyagihugu canke abenegihugu biyumvira n'ibibazo bafise. None nk'ubu wihubaza umunyagihugu amafaranga akeneye gutegura, akeneye gutegurwa kubona yuko no munsi iyi mirongo ngaha ku isoko y'abantu hageze kwiyumvira kuja ku kazi no kuva ku kazi batangura gushira umutima mu mutwe. Ivyo bakeneye kubibona, bakeneye kubona ko ata mirongo y'abatondeye ibitoro bihari. Bakeneye kubona yuko ibintu bijanye n'imiti, ibintu bijanye n'ibinyobwa, ibintu bakenera mu buzima bwabo bwa misi yose babironka. None mu vy'ukuri iyi budget yaje gutorera umuti bibibazo. Naha rero twebwe tuvuga tuti leta igiye bitunyegeza idashaka bitwereka ibifise ibintu bikuranyegeza. Nico gituma rero twebwe mw'ishirahamwe OLUCOME
dusabana ntaryo yuko nk'izi nkingi zitanu bafatiyeko, izi nkingi zitanu ni ukumenya yuko ari inkingi zikomeye cyane ku batazizi, ndazivuge nihuta. ubwa mbere ni uko ikibazo kijyanye n'intwari ibereye ariyo nkingi ya mbere leta igomba gushira imbere. Ikibazo kijyanye n'intwari ibereye nico bita engagement de l'État. Inkingi ya kabiri ivuga ibijyanye na efficacité économique, ni ukuvuga kugira ubutunzi buriko buratera imbere bukomeye. Inkingi ya gatatu nico bita équité sociale. Équité sociale cyangwa équité économique ni ukuvuga yuko ubutunzi bw'ubumaze kuduga abarundi bose bategerezwa kugira ico baronse. Mbega ubu niko bimeze? Ntimubona ko ubutunzi bw'igihugu bwibereye mu minwe y'abantu bakeyi? Inkingi ya kane ni inkingi yitwa écologie et patrimoine culturel, ni ukuvuga ibidukikije hamwe no gukingira ibintu by'imico yacu. Inkingi ya nyuma ariyo ya gatanu ni inkingi bita partenariat fructueux, ni ukuvuga ibintu by'imigenderanire. Kandi birumvikana kuko igihugu ntigishobora kubaho kidafitanye imigenderanire n'ibindi bihugu. Mugabo rero ngaha nagira ngaruke ndababwira yuko izi nkingi zitanu zigizwe n'ivyo twita intumbero objectif 22. Mwizi nkingi 22 plutôt mwizi ntumbero 22 biraboneka neza yuko igihe hateguwe amafaranga izi nkingi zitarabwe tuba turiko turaca ku ruhande ya bya bitabo bitanu canke bitandatu beje kubabwira ngaha. Uti kubera iki? Kuko uri kuraraba ingene bijitegurwa usanga tugira ico bita budget de consommation, ni ukuvuga budget yo kugenda kwinezereza kw'abakuru n'abandi, aho gufata amafaranga aza guteza imbere igihugu. Ndabaha akaro gasanzwe. None mubona mu vy'ukuri mwa kino kiringo kubona imodoka zirenga 230 inyuma y'umukuru w'igihugu, inyuma y'umushikiranganje wa mbere, inyuma y'umucegera cyo mukuru w'igihugu, inyuma y'umushikiranganje uyu cankuriya, umukuru w'inamashinga amateka, umukuru w'inamankiza amateka, mu gihugu ca mbere gikenye ku isi. Ivyo bintu mwe mumva bishoboka? Nico gituma twebwe tugomba gusaba abatwara vy'ukuri iyi budget tuzosanga ari budget gutubika umukanda, gutubika wavubi. Erega umugabo yama mu kabare yarasuruye, mu bisanzwe byogora ko uyu mugabo ashobora gutera imbere. Nico gituma twe twifuza yuko leta y'u Burundi yokora ibishoboka byose kugira ngo turonke itegeko rigira amafaranga ikore izokoresha ari itegeko by'ukuri riza ryishura ku bibazo dufise uno munsi. Navyo ibibazo dufise uno munsi namaze kubivuga. Ikindi nagomba kuvuga kwiri integuro y'amafaranga leta iri kwirashiraho, nuko mu bisanzwe muri leta kubera nkeka inama nshinga amateka itakora akazi kayo bitumvikana ukungene ingingo y'181 idasonegwa. Mu bisanzwe ingingo y'181 ivuga yuko inama nshinga mateka yakira itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha bacugurura session yo mu kwezi kwa kane, mu kwezi kwa ndamukiza. Ariko ndababwije ko ntavyo bigera bakora. Mwene mumva ko ivyo bintu akabara maza arakamuna mu gihugu vy'ukuri gifise n'amashinga amateka, kandi mu bisanzwe nk'ayi n'amashinga amateka ikora neza bari kuba batumye ko leta y'u Burundi abayiserukira kugira ngo baze kwisigura. Kuko nababwiza ukuri buryo ugomba kuraba ingene leta yiyumvira n'imigambi ifise uyirabira mwitegurwa ry'amafaranga leta ikoresha. Aha nta muntu numwe, twese mwese bamenyesha amakuru byo muri muravuga gusa, kuko biramutse bipfiriye ngaha nta nakimwe gishoboka. Aha rero biraboneka neza yuko ivyo bintu inama nshinga amateka itigera ibikora kubera izo mvo ndababwiye, kubera babona ko atawubibabaza. Ikindi twagomba kubona mw'integuro y'itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha, nuko bimwe twita rubrique les recettes exceptionnelles muri leta bategerezwa
kutwereka amafaranga ya amisom na minisika, ayo mafaranga yaja. Nagenda babwira yuko kugeza kuno munsi ayo mafaranga kugeza kuno munsi atamuntu azi yaje, n'abashinga amateka bibajije ntibabishura, kandi uraze amashira abashiramo ntibishoboka. Bavuga ngo bashizemo 3 miliyari, mugabo twebwe mu mwaka 2010 twaragize amatohoza turabona neza yuko hinjira hafi miliyari 40 ava muri amisome. Mugabo turibaza ikibazo, kubera iki no mafaranga inama nkenguza amateka na nkishinga amateka itagira uburenganzira bwo kugira ico yavuzeko. Ikindi gisata n'amafaranga ava mu busuma. Umukuru w'igihugu n'inzego z'igihugu bama batubwira yuko hari amafaranga yasubijwe, mugabo nagenda babwire yuko muri cya gitabo twita loi de règlement budgétaire bashizemo ko ari ubusa, tafaranga rimwe ryinjiye. Mugabo turatubaza ikibazo, none ayo mafaranga ko atafaranga rimwe ryinjiye, ayo mafaranga yaciye aja hehe? Turakeneye kumenya amafaranga yagiye. Ikindi gisata ni gisata c'ubutare reminere, kugeza n'uno munsi bashushiriyemwo amamiliyaridi 3, mugabo ndemeza neza yuko amafaranga yinjira avuye mu bintu by'ubutare naho twofatira ku nzahabu gusa ntidushobora kubura n'imiburiburi imiliyaridi 200. None amafaranga aja hehe? Jewe rero nibaza yuko leta ifise ikibazo gikomeye cyane mwe bibintu. Ikindi nagomba kugira icyo mvuze ko ibibije ni ibintu bijanye n'amashirahamwe ya leta. Murabizi neza yuko leta ifise amashirahamwe atari make, duhere kuri za regidezo, za sosumo n'ayandi menshi. Turavye mu itegeko riheruka kwigwa mu namashinga amateka n'anguza amateka, ico twita loi de règlement budgétaire et compte rendu budgétaire, iryo tegeko ugiye kuraba ku gace kayo kavuga iby'ama societe ya leta, gerekana yuko amashirahamwe hafi 200 atigeze atanga ifaranga na rimwe ahereza leta. No kuvuga yuko ari ya bankerute canke ya fayite. None twebwe twumva dusavye yuko leta yoshira en plan de redressement, no kuvuga ukugere mashirahamwe yugarukirwa, twoba twihenze. Twifuza yuko rero leta ikora ibishoboka byose mu maguru mashasha kugira ngo aya mashirahamwe agarukirwe, kuko birihuta cyane gose. Ikindi twagomba kuvuga nukubahiriza no gusonera ingingo y'183 ivuga yuko leta y'u Burundi itezwa gushiraho itegeko ricira imanza abantu bajeje gutunganya amafaranga ya leta. Ubu uya biraboneka neza yuko nagenda babwire yuko iyo nteguro yateguwe y'iryo tegeko, iryo bita remission de juge le compte public, nukuvuga yuko cour de compte itagira ico bita mission juridictionnelle. Mugabo mwiri bwizwa shingiro rero hakujaho riravuga neza yuko bategerezwa gushiraho iryo tegeko, kandi nagenda babwire ko iryo tegeko ryateguwe riramaze umwaka n'inusu urenga riteguwe, mugabo muri leta bahisemo kurishira mu kabati. Naha rero twe dusaba yuko leta yokora ibishoboka byose kugira ngo iryo tegeko rije mu maguru mashasha, kuko umuntu aravye kungena amafaranga ya leta atunganijwe biraboneka neza ko mu by'ukuri ataho turiko turava, atariho turiko turaja. Hakwiye gukorwa ibishoboka ni ngo maguru mashasha kugira ngo iri tegeko riboneke. Hamwe n'ivyo rero twagerageje kuvuga ibindi tubona yuko leta yokorerako kugira ngo iri tegeko naho ryatevye kandi tutararibona rigenga amafaranga leta ikoresha riboneke hakiri kare. Ubwa mbere twifuza yuko tworibonamo iri tegeko, kandi
yuko ibintu twavuze bitabashika kuri bine vyoza biubahiriza. Nukuvuga iki? Nukuvuga ko vyoza vyubahiriza ca gitabo twise agenda de l'Union africaine 2063. Nukuvuga kandi ko vyoza vyubahiriza ya migambi y'ikimpumbi kimwe bita les objectifs de développement durable, hanyuma kandi rikaza ryubahiriza ya masezerano Uburundi bwashizeho ikumu yitwa le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, kandi ryoza ryubahiriza ya mbono y'ukungene Uburundi buzoba bwifashe mu mwaka wa 2040 no mu mwaka wa 2060, kandi rikaza ryubahiriza ca gitabo c'iterambere citwa plan de développement, hanyuma kandi rikaza ryisunga ya bimwe twita budget programme. Ibi turazi ko bigoye kubera muri leta batemera abahinga bavuye hanze, mugabo bagomba kubikurikiza kuko atakundi tubona vyogenda. Hanyuma kandi ikindi twipfuza nuko bimwe twita les indicateurs, ivyo bafatirako muri leta bokora ibishoboka vyose kugira ngo ntibagume berekana gusa indicateur quantitatif, no kuvuga yuko indicateur ivuga ibijanye n'ivyo baba barose. Tufate nk'ubavuze ngo bubatse amashure 10 ukayabona, mugabo twarabonye amashuri yubatswe, ibitaro vyubatswe, amabarabara yubatswe, mugabo atigeze amara n'umwanya na mutoyi. Arico gituma l'indicateur qualitatif nayo yoza kuko ni ikintu gihambaye cyane. Ikindi twipfuza kubona mw'iyi budget nuko hoboneka budget amafaranga menshi cyane ajeje kuriha aba expert internationaux et nationaux, kugira ngo tubone yuko mu bijanye no kurondera amafaranga, mobilisation des ressources, mu bijanye na planification, gutegura imigambi, mu bijanye no gushira mu ngiro imigambi, execution des projets et programmes, mu bijanye na suivi evaluation, gukurikirana ingene imigambi kirakogwa, biboneka neza. Ibihugu byose byashoboye gutera imbere vyarondeye abahinga mpuzamakungu baza gushira mu ngiro, gufasha gushirwa mu ngiro iyo migambi. Ndabakaro gasanzwe muri leta baca batubwira ngo urumva ngo dukeneye twe kuvyishira mu ngiro ngo pour question de souveraineté. None ko mbona Bagaza mu gihe ciwe yarondera abadagi, akarondera abo muri Aziya n'ahandi, umuntu ico mupfana ni nyungu. Ushira ico bita contrat de performance. Nico gituma abahinga bateza kubarondera kugira ngo baze badufashe kwiyumvira ibi bintu vy'imigambi. N'ahandi ho kwiyumvira yuko dushobora kugira aho tugeze, tukivuga ngo turashoboye kataje dushoboye, nukuri jewe nibaza yuko tuzaturiko turiheda cyane. Naha rero twipfuza yuko muri leta boshiraho budget iza kudufasha kugira ngo babahinga nuko babigize kuri Obert, nababwiye muri Obert. Uravye kungene Obert yayinjiza amafaranga mu mwaka wa 2008 binjiza amamiliyaridi ari munsi y'amajana 4, imiliyaridi ziri munsi y'amajana 4. Ubu twinjiza amamiliyaridi arenga 200 kubera bagize recruitment y'umu Irlande araza afatanya n'abarundi baragira ije reforme mwabonye. Ubu rero dukeneye yuko ama reforme twogira bogira de recruitment international kugira ngo ntitugume tuva ngo turashoboye katatu dushoboye. Erega buryo umuntu ataze umuntu afise ubumuga ntamye kwa mugaye hajya kibari kibazo gikomeye cyane. Nico gituma twifuza neza yuko ibi bintu iyi budget yotegurwa mu buryo iza vy'ukuri iza kudufasha. Ikindi naco twadusaba nuko hoba
budget citoyen, icyo twita mu cyongereza open budget. Ni ukuvuga yuko iyo budget citoyen umuntu wese abifisemo uruhara arabazwa kugira ngo mu by'ukuri budget ize ifasha mu kwishura ku bibazo abarundi bafise. N'ubu nabaje ikibazo namwe kandi ikibazo n'abarundi bose, none nk'ubu no munsi twobaza abarundi tuti bipfuza iki? Abarundi bose bipfuza yuko batobusura kubona iyi mirongo ngaha mu kino gihugu, iyi mirongo ku masitasiyo, batobura imiti, batobura ibintu byangombwa bakenera, batobura agasukari. Ariko murabona neza yuko ikugena ibintu biguma biduga, birateye ubwoba, kuko ntibyumvikana ingene mu kino gihugu cyacu umenga umukene ahamagarirwa kwikorera umutunzi, aho yuko umutunzi yofasha nawe mu kubaho k'umukene. Ibindi navyo tukwiye kubona mw'iri tegeko rigenga amafaranga leta izokoresha, nuko hotezwa imbere ibisata bizana amafaranga y'agaciro, tukabibona leta ikatwereka mu maguru mashasha ukungene uyu mwaka tuzoduza ibintu dushora hanze n'ukungene amafaranga dukeneye mva makungu aboneka. None mwari muzi ko marché noir kw'idolari rigeze ku 6,200. Ivyo mwari mubizi? Murumva yuko ivyo bintu vy'ukuri leta itakoze ibishoboka byose ari ibintu tubona ko bigiye kurandirana cyane. Ikindi twifuza kubona mw'iri tegeko rigenga amafaranga leta izokoresha ni ibintu bijanye n'amaexoneration. Ni ukuvuga burya burusho buhabwa abantu byo kubazanya imitahe, bajya abantu n'abasuma. Twama turiko turabivuga yuko mwa kino gihugu abasuma, abantu biba leta aribo bashigwa imbere iminsi yose. Enda bereke murabe, leta mbere yashizemwo imiliyaridi 18. Mwibuke neza mu itegeko ryabaho kera, leta yashiramwo amafaranga angana mu miliyaridi 18. Mugabo ubu bashizemo miliyaridi 80. Ariko aho bariko bavuga ngo ntibazosubira kuduza kurenza. Ariko nagenda babwire ko ubuya bagejeje ku miliyaridi arenga 240. None mwe muvyo bintu bishoboka by'ukuri? Ugiye kuraba abo bantu baronka amafaranga ni babandi nyene, n'abantu baronka amasoko ya leta. Abaronka amasoko ya leta ni bande? Usanga ari babandi nyene. Ivyo bintu rero ni ibintu by'ukuri bidashobora kwihanganirwa na gatoya. Abo bantu uzogenda urabe uzosanga bagendera mu modoka y'imiliyoni 400-500. None vyo bitize murangaho muragenda mu babaza, kandi nubona ko turi mu bukene bw'igitoro, muzosanga izo modoka zamaze klimatije iminsi yose. Ibi bintu mu by'ukuri uwo mugabo nawe agaca nk'uwo mupfasoni, sinzi ko nomwita umupfasoni murambabarira, mugaca musanga niwe afise intebe ya mbere mu bintu byose, mu isengero, mu manza, usanga abo bantu bahabwa ikibanza ca mbere, birirwa baratwiba twese tubona turorera. Ni ibintu by'ukuri bitangaje. Burya iyo igihugu kitashizeho uburyo butuma abantu bose bashobora kubaho, nababwiye icyo bita Pacte International relatif aux droits socio-économiques et culturels. Iryo tegeko rishira imbere yuko umunyagihugu wese agomba kubahirizwa mu bintu bine. Ni ukuvuga iki? Ategerezwa kuronka aharyama, ni ukuvuga droit au logement. Ategerezwa kuronka icyo afungura, droit à l'alimentation. Ategerezwa kwivuza bitagoranye, droit à la santé. Ategerezwa kuronka agahuzu kameshe yambara. None mu by'ukuri mubona ibi bintu ndiko ndavuga ari byo biri mu gihugu cyacu? Ninde abihagarariye ibi bintu? Ni leta n'abashinga amateka twatoye. None mu by'ukuri ibi bintu tuzobibona mu itegeko? Twebwe tuzoguma dukurikirana kugira ngo turakwira itegeko mu by'ukuri ryubahiriza bino bintu turiko turavuga, kuko nababwiye abantu batwara n'abasuku bacu n'abasuku. Abo basuku rero bategezwa kubahiriza ibi turiko turavuga. Ntitugume tubabona gusa baneganega mu mamodoka yaguzwe amakori n'amatagisi yacu.
ndazi ko ibi iya tuko turabivuga abantu bajya mu matwi cyane cyane abantu biraba mugabo nta kundi kuko bavuga ngo ugomba gukiza uwiwe asimba urugo nta yindi nzira nimwe dushobora gucamo atari uko ibi bintu rero bijanye n'amaexoneration nariko ndavuga aho kugabanuka biguma biduga abantu bakunda kuza mu biganiro dukoresha twaba turabivuga leta yarifashe mu jisho ngo irabidugije ngo bisha bihera ahubwo bica biduga gusumba namwe mvite ibintu bishoboka ikindi naco muzogende murabe amaexoneration bavuga muzosanga ubwo burusho batanga ari ibintu fantaisiste nivyo no kwita de facture fictive twisaba yuko rero ho cyaba audit yerekana yuko ayo magazine by'ukuri yabayeho mugabo muri leta ndazi ko tavyo bazokora kubera burya amasosiyete menshi nayabo muri leta arico gituma cyo dusaba yuko no muri leta hojamwo analytique muri bitego ry'amafaranga amafaranga leta ikoresha yuko kizira yuko atamuntu muri tadandaza erega n'abadandaza benshi sinzi ko ivyo mubizi nama ndiko ndabivuga n'ubu turabisubiye mu Ishirahamwe OLUCOME igihe cyose abantu bari muri leta uzosanga amasitasiyo yabo y'ibitoro uzosanga amalimentation akomeye yabo uzosanga amasosiyete aronka amasoko ya leta yabo kwiyumvira yuko bya bitabona babwira ushaka kuri bitanu tuzobishikako ibiri muri byo tuzobishikako nukuri kuzoba gusa no kurota umuntu ahagaze sindababesha kuko none mwumva bizogenda gute umuntu ari muri leta afise amakamyo amaromoroka ariko arava Dar es Salaam ariko arava muri Kenya aziyumvira ivy'igihugu ryari nibishoboka erega n'abasokuru barayamaze erega imigere ibiri ntitereka nibishoboka nushaka kuburi kuradandaza wongere nguze kugira ikindi naco mutari munzi musanga ya masoko ya leta ayataronswe nabo canke abari mu mugambwe utwara usanga aronkwa n'abana babo abafasoni babo abantu babo ivyo rero ni kibazo gikomeye ibi turiko turavuga gutya ndazi ko barundi bose babizi mugabo twe tubivugira habona kugira ngo no muri leta cyo ntihagira ikibazo kiba ntibazovuye ngo ntibabimenye nico gituma tubivuga gutya ikindi twifuza kuvuga nuko twifuza yuko muri iteko ry'amafaranga leta ikoresha twobonamwo amafaranga menshi cyane aratumbereye ibijanye n'ubushakashatsi nukuvuga baha amafaranga akwiye igisata cy'ubushakashatsi mu bijanye n'ubutunzi n'imibano kuko iki gisata ni mu by'ukuri twe tubona ata kibanza gihabwa kandi ari kibanza gikomeye cyane ikindi twifuza kubona mu mafaranga leta izokoresha nico twokwita un plan de remboursement de la dette nagenda babwira yuko uno munsi uburundi bushitse ku miliyari darenga 6,000 plus de 5,000 miliyari y'ideni nukuvuga ni deni riteye ubwoba aya mafaranga rero usanga kenshi ari amafaranga afatwa atavuga ngo aje mu migambi mugabo kugira ngo leta yibereho gusa ibi bintu rero navyo sivyo kuko biragoye cyane ko dushobora gutera imbere mu gihe tuguma dufata amadeni mugabo amadeni ataza guteza imbere igihugu ikindi kintu twifuza kubona nuko twifuza kubona mu mafaranga leta yashizeho aza gushiraho ikintu twokwita cyo no kwita un plan d'urgence un plan d'urgence mu bijanye n'ibi bintu dusanzwe turiko turakenera kuko uno munsi turavye ubukene tumaze mu iminsi mu bijanye n'igitoro mu bijanye n'ifumbire mu bijanye n'ibi bintu dukenera ivyo kwiyunguruza eka mu bijanye n'ukungene abarundi tubayeho mu buzima bwacu bwa minsi yose harakenewe amafaranga yogira ico kintu yise plan d'urgence kugira ngo dutorere umuti ibibazo vyihuta nibatubwire ngo abavoka nibatubwire ngo ikawa ivyo nivyo mugabo subu ubu rero dukeneye ibintu d'urgence abashinga amateka bavyumve leta ivyumve mu vy'ukuri tutakoze ibishoboka mu maguru mashasha turashobora
turashobora kubona Uburundi bwagiye a banqueroute, ni ukuvuga cessation de paiement. Kubera ko tuvuze ibyo, tuvuze gutyo kubera twabonye ko hari ibihugu bimwe bimwe byagize ivyo bibazo. Muribuka Ubugiriki mu minsi iheze, muribuka Libane mu minsi iheze. Twebwe rero twifuza gushika ngaho, twifuza ko yuko haba un plan d'urgence ituma ivyo bintu bidashika. Mu guheraheza twifuza yuko kubera tubona yuko ibibazo nyamukuru dufise mwa kino gihugu, ikibazo ca mbere ni ikibazo kijanye n'intwari ibereye. Ico ni ikibazo gikomeye cyane dufise mwa kino gihugu. Ibintu by'ubusuma, ibintu byo tudakora ku mugaragaro, ibi bintu ni ibintu bisivye mwa kino gihugu. Twifuza rero yuko leta yoshira amafaranga yo gushiraho igitabo kijanye n'ibintu bijanye n'intwari ibereye, ico twise stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Ico kintu kikajaho mu maguru mashasha. Ikigira kabiri dufise dusufra c'ikibazo gikomeye cyane ni ikintu kijanye n'abahinga. Abahinga no kuvuga les experts, leta nabivuze nagomba ndabisubiremo, nibashireho uburyo n'ubuhinga bwo dufasha kuronka abahinga baza kudufasha gushira mu migambi. Ayo mafaranga tuyabonye mw'iri tegeko tegekanya, ndababwiza ukuri tuzoba turiko turavomera mu kiva, tuzoba turiko turavomera mu musenyi, mu mucanga. Murakoze.